umuntu mubona yitwa Nihorimbere Celestin aba mu gihugu ca Canada. Turiko turabira hamwe ukuntu abarundi bahemukira abandi, ukuntu abo muri diaspora bahemukira abo bifuza gutwara, canke ukuntu abari mu gihugu bahemukira aba diaspora. Uno munsi tugomba tuvuge ukuntu uyu mu diaspora ariko arahemukira uri mu gihugu. Nihorimbere Celestin aba mu gihugu ca Canada yahemukiye Arcade arakaza. Ubu Celestin wamaze gushika mu gihugu ca Canada yaratelefonye Arcade arakaza aramwiganira nawe ingene yokora kugira ngo ashobore gushika mu gihugu ca Canada. Arcade nawe ntivyamuguye nabi, ariko ngo Celestin yaciye abwira Arcade ko ategerezwa kurondera amadolari 3,000. Ati ayo mahera ukayaronka no mu mezi 3 gusa uzoba wahejeje gushika mu gihugu ca Canada. Arcade nawe ayo mahera ngo ntayo yarafise, ariko aragira ati ko ayo mahera ari menshi nzoyakura hehe. Celestin acamubwira ati gerageza uyarondere, niyo wananirwa nzofuma ndakongerereza kugira ngo ushobore kuza muri Canada. Ngo Arcade yarateye imitwe, arasubira aratera imitwe, hanyuma agwa ku madolari 1,850. Ayo amaze kuyaronka aca arayamurungikira akoresheje Western Union. Murabibona ngaha kuri izi mpapuro zasohowe muri Western Union. Murabona yuko hamwe handitse amadolari 1,000, ahandi handitse amadolari 850. Ayo rero aba arayamurungikiye. Murumva yuko yari yemeye yuko ayazosigara canke ayandi ariwe azoyamushirirako kugira ngo ico gikorwa gishobore gukoreka. Nuko Arcade ntamaze kuyamurungikira, ngo kuva ico gihe rero amaze kumurungikira ayo mahera, yariteze igikurikira arabura. No kuvuga ngo aritega ko yomushirako yayandi arahebura, aritega yuko yogenda muri Canada arahebura. No kuvuga ngo wa mutipe no ku murongo acaravako, amwandikiye message ntiyamusubiza. Niho rero Arcade yabona yuko bitagishobotse, acamubwira ati uransubiza amahera yanje. Ngo yagumye amuhenda, asubira akamuhenda, ngo mu nyuma niho yifata mu maso aramuha 800 mu mafaranga y'amarundi. Muri ya madolari 1,850 hasigara amadolari 1,700. Gushika ubu rero ayo mafaranga yarayamwishuje, arayamunanirako. No kuvuga ngo ubu biriko biratwara umwaka n'amezi arenga. Reka rero twumvirize Celestin Nihorimbere. Aro mon frère, umeze neza? Amakuru yawe, amakuru y'iminsi? Jenison ndashima kandi ndakomeye. Hama imbabazi kuba ntakwishyuye message. Ewe audio ya mbere ntugire ngo nayumvirije yose. Mugo mbabarire kuba sinasuzuguye cyangwa sinakugaye. Urazi ko ndagukunda, uri petit frère, kandi ntifuza ko umererwa nabi, kandi ntifuza ko famille yawe yomererwa nabi. Igikuru nuko twadusenyera ku mugozi umwe, bwa bumwe bukabandanya bukomera. Hama jewe ikintu mbariye
vere weekend ntibaba bishura message ahubwo niteze sheke bandungikira nabwe umudamu andabire muri boîte à lettres yambwiye ko sheke atayiriyo habwo yabonye yandi makete asanzwe banyishuza amahera jewe nyene direct mugabo isheke yobiza ivuga iti ni sheke ya depo y'amahera wapi ntayarimwo mugabo ndazi ko bambwiye bati bazompa d'abord $500 ubwa mbere ubwa kabiri bazompa $1000 ubwa gatatu bazompa amahera ya nyuma azobasigaye rero niyo mpamvu nari nakubwiye nti jewe kubera ufite urubanza iki je ndashobora kuba ndaguha amahera minimum $200 y'amakanada hama tuzoharura nimba angana gute mu madora y'amanyamerika canke arenga tuzobiharura jewe ndumva no nta ngorane nimwe burya umuvandimwe jewe no nashobora no kukubwira nti ibyo ugiyemwo bihebe je ndaguha umutahe korera mu Burundi mugabo kubera ntabona neza ingene biriko biragenda noshaka no kukureka ntigenda hariya kuko uba wabyizeko kandi ikindi naco ndakubwire mon frère ntuzugire stress y'ubuzima ukagira stress y'ubuzima uzoba upfuye n'izina ry'Imana jewe nabaye umwatlete depuis 1998 ndakubwije ukuri nzobigusigurira uzoca utangara n'izina ry'Imana na madamu wawe azokubitwa n'inkuba azovuga ati ibi bintu ntibibaho kugeza aho ngeze ubu nyene kandi aha ndishima jewe natamayira afise aro bitengira nturi ku murongo canke uri kuri apere yindi umeze neza asha ntihatari gwe duheruka kuvugana ngira wa munsi dimanche hama beshaho akazi singorane akazi umuntu akora gashika usinzira uraba nk'umuntu yagize ndafatirwa hamasha wewe reka ndarindiriye hari umuntu nasavye yambwiye ko azombarira ejo canke vendredi niyatambarira na kimwe urabona ko nari nakubwiye wari wambwiye uti urabe ko woshobora kunkwiriza 1000 uca ukindungikira nkabona atayampaye kubera ubunyene ashura ndasomye message nje ndamutelefona mbonye atari ku murongo muga ndamusigiye message na ryari twavuganye hirya yejo kuwa mbere nari namuvugishije rero niya nabona atayampaye urazi ko abantu uriko arabasaba ikintu hari aho bagoye hari aho baguha hari aho bataguha nzoca nkoresha yiwanje makeya nshoboye kuronka ndayaguhe mugabo bisigura ko uko ndose nce nguma ndaguha uko ndose kugeza ndazi ko azohera hama narumvise ko baratanze ya sheke barayitanze ya $500 ayandi sinzi aho bazoyatangira ninataha rero nzogira tuzovugana nzobiregulariza bayashire muri konte yanje urumva hoye naho natanze urumva ko atangorane bazaba ariko barayansubiza nta kibazo rero nuko mama shana arakomeye shani karakomeye n'abandi tiyambu ego sawa rero ugira ibihe vyiza niwaza ku murongo uramvugisha canke umuhejeje kumviriza rero ni Nihorimbere Celestin ari mu gihugu ca Canada kino gihe amahera yose yarayarungikiwe nkuko mubibona kuri izi mpapuro zo muri Western Union zivyerekana ubwa mbere yarishe amadolari 1000 ubwa kabiri ariha amadolari 850
muri ayo ngo amaze kumurungikira 800 gusa vy'amarundi. Nukuvuga yuko akimwishuza 1700 vy'amadolari. Reka twumvirize arakaza Arcade nawe ica bivugako. Urumva ko mundi amahata yakana gusa n'ivyo yambariye vyahereye mu majambo nyene. Iyo audio ya mbere y'indukiye itariki 13 z'ukwezi kw'indwi, iyikurikirana yo itariki 1 y'ukumunani, ariko vyose umva vyarangiye ataca mpaye. Ego gusa sinomubeshera Murundi jewe mu kwezi kw'indwi yarampaye amafaranga 800 y'amarundi ndamubwiye ko gira bansohore mu nzu. Naho muri audio rero avuga ko azompa $1000. Ejo birangira ampaye 800 naherutsayo. Ntihataye nuko vyagenze, twatangiye turabagenzi turi inshuti mugabo bica birangira uko. Ubu ndamutelefone ku murongo ntiyitaba. Message yo urumva araraba akirenganira. Ego nuko bimeze. Mumumbariza hasi tukumva ico yiyumvira nico bivugako mwamukoze nko kumufasha abandi. Ikintu yagumye gira ibanga kuva tugihana ayo mafaranga, we yambwira ko ari agence nyene bikora hariya muri Canada mu ndwi zibiri uronse invitation. Nibura buri mezi 3 dosiye ibiheze, mugihe idaheze bashobora gusubiza amafaranga yawe. Ndamubaza nti none wompa ko ntagiteze iyo agence kaso turivuganira ni nkuko ariko akora dosiye jewe. Icara kinyankira ntigeze azimpa, yarambwira ko azovyikurikiranira vyose, mugwe bitazokunda ngo mpera azoyishuriza canke ngo anyisubirize mu yiwe ngo hama yishurize. Yego izo nimero ndazironka zabo bantu avuga yahaye. Igihe yambwiye ko yaronse certificat yambwira reservation ya hotel, ariko ivyo vyose nta document nimwe yanyereka ivyerekana mbwa ati ni wizere gusa bigira bicemwo. Nuko bimeze mugenzi. Murumva rero yuko abantu arabateka mitwe. Arcade ubu ntagira icepfo n'ica ruguru, abana bari ngaho nta kazagira, ibibazo vyarabaye ingimbirane. Uwundi nawe ayo madolare arayarya arayaherana. Vyumvikana ko no kumuronderera ngo aje muri Canada ashobora kuba atanabikoze. Murumva yuko ubuswahili ari bwinshi mu Barundi. Mwiyumvire kurungikira amahera nkayo yose umuntu, hanyuma ntasubire no kukwishura kuri telefone, wamutelefona ntakwitabe, wamwandikira message ntakwishure. Murumva yuko ivyo bintu bibabaje. Twarahamagaye Arcade kuri iyi nimero, turamuhamagara akenshi gashoboka, ariko ntiyigeze atwitaba. Kumbure umuntu wese amuzi yoshobora kumutelefona akamushikiriza ubutumwa kugira ngo ashobore gusubiza ayo mafaranga y'abandi agera ku 1700 y'amadolari. Nyama nababwira ibi bintu birakura kwiteka, ibi bintu bituma ubwizigirwa butakara, ibi bintu biteza urubwa. Niyo hagira umuntu akubwira ngo ngomba ndagutware muri Canada, ngomba ndagutwara hanaha, ahubwira ngo zana amahera, banza ushishoze. Benshi bamabibwe muri buno buryo. Mwirinde rero ibintu nkamwe nibi. Celeste rero tumusabe ngo yishire mu kibanza ca mugenzi wiwe Arcade, yiyumvire ukuntu Arcade yoba amerewe, ari mu bukene n'akantu akubititse,
kandi Celestin yamwijeje yuko ivyo bari bavuganye bizokunda. Turizeye yuko ubutumwa bumushikira kandi akamenya yuko n'abarundi bose baza bavyumvise, hanyuma agatunganya agasubiza ayo mahera y'abandi. Murumva yuko aka arakarenganyo katagira uko kangana. Umwaka wose ayo mahera ariko arayakoresha, nyeneyo yashobora kuba yarayakoresheje ibintu atari bike. Yashobora kuba yaramuhaye inyungu nini. Ashobora mbere no kuba yasavye nk'ideni ahantu. Ideni ubu bashobora kuba bamuharurako inyungu nini. Nukubereka yuko ayo mahera yashobora kuba yakoze ikintu kinini. Ahubwo Celestin yokwikubisa agashi agafuma kw'ico 1,700 vy'amadolari, agafuma arenzako n'amadolari 500 kugira ngo amugarukireko kubera ko yamugiriye nabi. Twizere ko Celestin akakamo kamushikiriye, atubabarire n'ukuri ntizosubire gukora ikindi cigwa tuvuga duti wa mugabo yarananye kurungika y'amahera. Ivyo Celestin nawe nyene arazi yuko vyoshobora kumugirira ingaruka mbi mu gihe yobikora nkuko. Turasavye umuntu amuzi, umuntu ari hafi yiwe, umuntu amufise nk'umugenzi, amuhe buno butumwa. Inimero yiwe ni iyi murayibona, twe twaramurondeye turamubura, ariko mweho kumbure murashobora kumurondera mukamuronka. Iki kiwani rero ubu buswahili n'abandi bose bahora babugira, turabasavye ko bobureka, bakareka gukinisha abantu bigorewe babaka amahera bibereye mu bibazo, hanyuma bikarangira n'ivyo babemereye batabibahaye. Uwo muntu ubumwishe kabiri. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.